Hano naho bita ku mashugwe ni mu gisagara hagati ca Bujumbura twahasanze Michel Nitereka n'ugwaruka yarangije amashuri yiwe ya kaminuza mu gisata cyo kwigisha ibiharuro. Mbega none hano ahakora iki? Rero nkuko mubibona hano nkora utuntu dutandukanye tujanye n'utwo bashira ku mashugwe, utu etikete tw'amashugwe, ari utwibibi n'utwibyiza. Cyane cyane abakoresha utuntu tutu message two gushimiranira abagira ama anniversaire, imanza z'abavyaye, utwabakundanye, abasabana gukunda, iyo basabana inkundo arasaba mwandikira akantu. Nkora utuntu dutandukanye, hariho nabaza bambwira ati jewe nakoze ikosa none nyandikira akantu ko gusaba ikigongo umugabo canke umugore. Tumajije uburyo yatanguje avuga ko by'ukuri atabwo yari afise ariko ngo yatanguye buke gushika agera hageze ubu. Natanguye buke biza buhoro biduga dose ibihumbi 100 cangura akamashini twari twikizimbutse nashobora kuronka akamashini ka sasenkani ka ordinateur gasanzwe gashaje mugabo kagaca gakora kakansigira amahera yo ko nshobora kuronka nshasha. Rero ntabyo novuga ngo natanguranye ibi nubakubiri biriko biduga biko bimera neza ndatonze umuryango. Ahageze ubu rero nkuko avyigana ngo mu gihe c'imisi mikuru arashobora gutahana amafaranga arenga gatoyi ibihumbi 300 ku munsi. Nko ku munsi mukuru wa Saint Valentin abantu barandikisha utuntu twinshi tujanye n'inkundo twinshi cyane niho ndonka amahera shobora gutahana nka 400,000 turwasa gutyo ku munsi umwe. Nindi misi nk'iya Women's Day, misi mikuru y'abagore, n'utuntu turacamwo Noel, utuntu benutwe, misi mikuru. Mugabo yindi misi nk'ubu usanga ntanye 30, 50. Michel Nitereka avuga ko ingorane zo kwiyunguruza zimaze imisi zibonekeza ngo zamukoze ko ziramera nk'izimusubije inyuma gatoyi. Muri utu tuntu dukora nababwiye ko dukora aha muri ville, kintu ca mbere dufise cy'ikibazo ubona abantu kwiyunguruza. Ntibikunda ko twiyunguruza kandi y'abantu batiyunguruje baze benshi muri ville natwe ntituronka abakiriye. Nazamanza abantu bari kuza gukoresha utuntu two kuryoherwa n'iki ntibaza. Niyo baje usanga nta mahera mubwiye amahera akagura ibibiri wapi. Niyo ngorane novuga nyamukuru dufise. Sini ibindi byose nta ngorane. Imisi yeze twaragira ikibazo c'umuyaga nkuba ariko ubu mino misi tubona ari sawa. Ahantu urwaruka rushomereye muri iki gihe rutagira ico rukora gukura amaboko mu mpuzu. Ahanini akazi ntikeza ntikava mu nsakazi baba baguhaye. Nakazi ushobora kuja ahantu kwimba ati nokora iki nogishika ko gute ugatangura buhoro ntushoka ukorokera ko ngo ukeneye umutahi w'imiliyoni zingahe uvise ibihumbi 10 urashobora gutangura akazi ukaja kurangura itomati ukarangura amavoka ukaduga buhoro hanura rugwaruka yuko boja ahantu bakiyumvira mu mutwe cyo gukora apana ibyo kuvuga ngo bampa akazi bampembe biyumvire bonyene tuja ahantu twiyumvire no tuzoteza igihugu imbere tukashobora kuba tworonka tugakreya tukavutsa ama company mashasha hingura nkubona mbona ibintu byose dukoresha habiva hanze ariko natwe twokwiyumvira tukabihingura. Rero gwaruka bwo ntitwiyumvira dushaka ibintu bigurutse ko nyene amahera je yiduduru ko nyene nayo ntayitoronka ntimoyaduha mwebwe mu yafise.